Shalom shalom bakunzi ba K90 TV, reka ndabaramutse aho nyene muherereye, nizere ko muguwe neza cyane mu mwami wacu Yesu Kristo. Nge turiko turavugana nitwa Pasteur Cisa, ariko hakaba ari impamvu nicaye hano ku micro kugira ngo ndabashikirize ikiri ngombwa ko ndabashikiriza. Uyu mwanya nje kuvugana namwe ku kiganiro tugiye kuza turaganiraho kugira ngo mwakire byinshi bishoboka kandi mutere muje imbere mu madomene atandukanye. Cyo kiganiro naco twacise gute? Twacise ngo Imana ni byose. Niza ko uvyizera ko Imana ari byose, ariko nagomba nkubwire ngo Imana ikorana n'abantu bizera, kandi umuntu nizera binatumvise yizera ibyo yumvise. Cyambere kwiza kuzanwa n'iki? Kuzana no kumva. Umuntu atangura kumva hanyuma akizera. Nanje nagomba babwire ngo mwakino kiganiro hari byinshi mugiye kumva, kandi iza ni mwabyumva hanyuma mukabyizera. Ndiza ko bizozana byinshi, bizozana ibidasanzwe ku mugaragaro mu madomene yanyu yose, mu buzima bwanyu bwose. Nizeye ko nimwakomeza kudukurikirana, nizeye ko hari byinshi bishoboka muzoshikara kwakira. Rero Imana yadukoze ku mutima, none ivugana natwe kandi yatwemeza ngo iki kiganiro tugitangure. Reka tumanze dushimira Imana ko yadutije ni TV K90 TV. Reka dushimira cyane ko tugiye kuyironkera ko byinshi. Wombaza ati none ga pastor tuzoza twakira ico kiganiro ryari na ryari? Ikiganiro mu citeke muzoza mucakira ku munsi wa gatanu no ku munsi wa Mungu. Reka nkwinginge nizeye ko Imana izokomeza kuguhereza amafinance yo kugura amamega kugira ngo iki kiganiro ntikigucike. Ndugu yangu, iki kiganiro reka mbwire ngo uzocakiramwo byinshi kandi bishoboka. Hamwe n'ivyo renda ngomba ngo dukomeze dutangwe tuganire, ariko harakantu kamwe nagomba tuganire ko kugira ngo byinshi bishoboka uzoshikare kuvyakira ko ngaho nyene. Harakantu kamwe ngomba nkubwire kugira ngo umanze wumve ufite intege, umanze wumve ufite imbaraga zo kumviriza ijambo ry'Imana. Wumbaza ati pastor ako kantu gomba nganize na gaci. Harakantu nagombye ko tuganira ko mu gutangura kino kiganiro cacu, akantu nise haguhomba Imana wohomba imari. Wombaza ati pastor aushatse kuvuga iki? Narimvuze ngo haguhomba Imana wohomba imari. Ndakusigurira ndakubwire ngo iyo uhombye imari, imari zirakugarukako. Ubundi bwo Imana nizana imari, ariko imari ntizizana Imana. Reka ndagasubiremo neza, ndiko vuga ngo imari ntizizana Imana, ariko Imana nizana imari. Tugiye muri Bibiliya gato turahabona umugabo yitwa Yobu. Umugabo yitwa Yobu ngo yari afite itunga ryinshi cyane. Amaze kuba afite itunga ryinshi, ariko igihe kimwe ngo Satani ngo ariko ayerera mu isi, ngo abona ngo Yobu ngo ingene agorokeye Imana. Hanyuma ngo Imana yamubwiye ati mbega Satani wabonye ingene umugorose wanje Yobu agororokeye? Hama Satani abwira Imana ati burya ndukubera wamuhaye itunga ryinshi, ati kandi kubera wamuzitiriye. Imana yamubwiye ati reka nkwereke ko umugorose wanje, ati ndakurekuye genda umugerageze tari ku mutima w'ubugingo bwiwe nukoreko. Ico gihe Satani agerageza Yobu, Satani amukura ku imari ziwe zose, abantu bose bamukurako, ibintu byose bihera kuri Yobu, ariko Yobu akomeza kuba umugorotsi w'Imana nzima. Reka mbwire ngo bidasanzwe byarabaye, nubwo imari zamuvuyeko, nubwo imari zose zagiye, ariko ko yari kumwe n'Imana byari ngombwa ko imari zimugarukako. Nawe naguma nkubwire ngo pempoti byobura byose, pempoti byohomba byose, ariko uzurabe ntuzuhomba ubuzima bw'Imana indani muri wewe, ntuzuhomba Imana muri wewe. Washaka kumbwira ati pastor je narigeze gucuruza hama isoko irasha, narigeze gucuruza ibidasanzwe birahomba, ariko naguma nkubwire ngo kutahombye Imana ibyo hombe byose ntavyo bimaze bizokugarukako. Ndugu yangu haguhomba Imana guhomba imari. Reka tumanze dusome ijambo ry'Imana kugira ngo dushikare kuganira. Ndiza yuko aho uhereye uri kurafashwa. Dusome muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 33. Hambwira ngo ariko mubanze mwitwareke ubwami bw'Imana n'ukugoroka kwayo, niho ivyo byose muzovyongerwa. Rino jambo litubwiye ngo ariko mubanze mwitwareke ubwami bw'Imana n'ukugoroka kwayo, ngo niho ibindi byose muzogirane muzovyongerwa. Bwabundi rero intango y'ukuronka ibintu byose nukumanza kwizera Imana. Intango y'ukuronka abana nukubanza kwizera Imana. Intango y'ukuronka itunga nukubanza kwizera Imana. Nagomba kubwira ngo ibyo woronka byose bifatanye n'inosi, ariko utagira Imana indani muri wewe byose ntacyo bimaze. Nigeze kubwira umuntu umwe atumva ngo byize ukuri, ndugu yangu muri inosi icyambere amafaranga turakeneye, inzu ziza twazikeneye, imodoka nziza twazikeneye, atari kumanza umenye neza ni wabaho ibyo byose bifise, ariko udafise Kristo Yesu indani muri wewe, udafise umwami w'abami indani muri wewe, ibyo byose naho wobigira
bizohera. Umunsi byaguheze ko hari umunsi uzova mu mubiri, kandi uwo munsi ndagomba mbwire ngo nta kintu na kimwe bazogukurikiza, nta kintu na kimwe uzotwara. Ariko nimba urizeye Imana, ndakubwira ngo uzova muri no buzima wimukire mu bundi buzima. Kandi nongeye nkubwire ngo naho ibyo byose wobihomba, naho byose wobibura, ariko ufise Yesu muri wewe, ndakubwira ngo ubuzima bwawe bumeze neza. Ariko icyo no gutera kw'inkuru coco, ntabwo uzokwishwa n'inzara, ntabwo uzopfa nabi, kubera ufise Imana. Dawudi yavuze ngo nari umugosi none ndashaje, imvi zimbanye uruyenzi, sindigera mbona umugosi yahebwe cyangwa urubyaro rwe rusegereze. Ndiguye ngo nagwambwire ngo nawe uri kurateshuka, nawe imbaraga zaheze, kubera ibigeragezo biri impande zose umenga byakuzungurutse. Nagomba mbwire ngo hari Imana iri mu ijuru, kandi iyo Mana yakubona, iyo Mana izogutabara, iyo Mana itsinzira, iyo Mana ikinze hatagira inzira. Yigeze kwa n'Abisirayeli, Abisirayeli bageze imbere y'Ikiyaga Gitukura batabona inzira, batabona aho bajabukana, ariko kubera Imana yari kumwe nabo, Imana yarabona inzira mu kiyaga, yarabona aho baza guca, yarabona aho bajabukira. Naho nagomba mbwire ngo pempoti ingorane wowe urimo, pempoti ibibazo wowe urimo, ariko ufise Imana. Nagomba mbwire ngo Imana irabona ingano uza gusohoka aho hantu, Imana irabona ingano usohoka muri izo ngwara, Imana irabona ingano usohoka muri ibyo bitaro. Ndugu yangu izera Imana. Kino kiganiro nakubwiye ngo ngo Imana ni byose. Amagara yacu ni Imana, itunga ryacu ni Imana, ukwambara kwacu ni Imana. Ndetse n'ijambo rimbwira ngo wirata wese yirate ko yamenye Imana. Arebo sataya. Rino jambo ryatubwiye ngo mumanze mwitwarike ubwami bwayo n'ukugorora kwayo, ngo n'ibindi byose muzovyogerwa. Bwabundira nimba ushaka ibindi bintu byose biri nyuma byoke bigomba gutuma ubaho muno mubiri. Nagombwire ngo intango yavyo nukumanza kumenya Imana, nukumanza kumenya ndiho ko byose byaremwe nawe, byose byasizweho nawe. Iyo mfise Imana ubuzima bwanje ndumva mpumuye, ndumva nguwe neza. Ndavuga ngo noneho ndafise byose kubera mfise Imana. Nigeze bwira umuntu umwe tuma ngubwira kuri, ndakubwira kuri, nubwo ufise etaje zigerekeranye zikongera zikagerekerana, atamana ugira uri umukene wa mbere abaho. Ndetse nturi n'umukene gusa, ahubwo byongeye ko uri n'ikiziga kigendagenda. Ko Petero yigeze kwira Yesu uti manzu ndeke nze guhamba data. Yesu aramwihweza ati ndugu yangu, manzu rekane n'ivyo, reka bapfuye bahamba babo, ariko ngwino natwe twandanye. Gisigura ngo umuntu wese atagira Yesu Kristo burya ni kiziga kigendagenda kugera igihe azokwizera Yesu hama akaba muzima. Ndagomba mbwira ngo pempoti byo ofise byose, pempoti byo wogira byose, utagira Imana ndabwira ngo byose ni zero, byose n'ubusa. Doke biri tubwira ngo umutunzi wa mbere yabayeho uwo ni Salomo, kandi ngo nta wundi mutunzi azigera baho nkawe. Ariko Salomo yaregeze hano avuga ngo byose nasanze ari guhahamira umuyaga, ngo byose n'ubusa. Naho nagomba mbwira ngo ibyo wogira byose utagira Imana byose n'ubusa. Ndugu yangu, mpamvu nakubwiye ngo rino jambo ryavuze ngo itwareke iby'ubwami bw'Imana, ibindi byose ni inyongera. Nimwizera Imana mu gihumeka, ko nimwamara kuva mu mubiri nta mwanya wo kwizera Imana uzoba ugihari. Umuntu umwe twigeze kuba turiko turaganira, hama nabwiye ati ndugu yangu umva nkubwire, ati ndabona gusenga wabiteye umugongo, ndabona kumva ijambo wabiteye umugongo, atariko nagomba nkubwire ngo ubuzima bwose butekeye mu ijambo ry'Imana. Nimba utizera Imana ndabubwire ngo yiri kuraja ni mu mahonero cyane. Ati bamubwize ukuri nubwo wondeye amafaranga, ati bamubwize verite, hari muzova mu mubiri ku buryo nubwo kuzanira $10 million, ndabwiye ati ndugu yangu ngaya twayazanye, cyangwa akakuzanira $100 million, ati ngaya twayazanye, bitazokunda ko wikakaza kugira ngo uyatore. Iyo modoka wiruka ko cyane ego ni byiza irakenewe, ariko hari umunsi nubwo bozana ya $20 million, ya $100 million, byati umva ngiye twayizanye, bitazokunda kukakaza ngo igenderemwo. Nubwo bakubwiye ati hari etaje hajya ndende tuguhaye, ntibizokunda kukakaza ngo igenderemwo. Oh ndugu yangu, ariko ufise iyo Mana uzorageza urugendo rwawe amahoro. O sapatakaya. Hano twaza kino kiganiro kitubwira ngo Imana ni byose. Imana n'ubuzima bwa kino gihe, kandi n'ubuzima buzoza. Bari ubuzima turimo kino gihe buzohera, hama dutangura ubundi buzima. Nawe ndugu yangu, reka nakubwire ngo namba kuri umwami w'abami, namba kuri Kristo Yesu azokuzigama mino
azokuziga mwinosi za corona zitere, ibi virusi bitere, asipaya abarozi bagwire, ariko yo komeza ubeho kubera iki ufise Imana. Uzobaha amahoro kandi urangiza urugendo rwawe amahoro. Paulo yavuze ngo ho nagwa intambaza yo kwizera, atariko no ndangije urugendo rwanje amahoro. Naho nduguyangure kuranyihweza, ndadekaye ngo uzorangiza amahoro mu izina rya Yesu. Rwere ibindi byose n'ubuhombe, ibindi byose birashira, ibindi byose hano bizoherera, ariko iyo Mana ntizohera. Yesu yavuze ngo ndababwiza ukuri, ijambo ry'Imana nakazasa nta nakanyuguti kazoba kuvyanditswe gusika riherengeteje ryose. Ndabwiye ngo ibindi byose bizovaho, ibindi byose bizohera, ariko ijambo ry'Imana ivyo rizorohora rihamye iteka. Nawe nduguyangu nimba wizera Imana, ongera wiyususe, ongera wumve ko Imana iri mu mutima wawe, ongera wumve ko Imana iri ku ngoma. Nubwo bugeze ahantu menye ingwara zakunyoshe, ongera wiyuze ngo ndafise Imana izi guhindura ibihe, ndafise Imana ivuga rikumvikana, ndafise Imana ikora bigakomera, ndafise Imana oshipapataya. Ndugu yangu, nubwo omenga Dawidi yigeze kuvuga ngo wabansi banje ngo bantanze tanze ngo imbere n'inyuma ngo nkamahwa ngo ariko mizina y'uhoraho ngo ndarandura. Naho nagoma mbwize kuri, nubwo umenye ingorane zagutanze tanze imbere n'inyuma nibitume wihebura. Ongera ubike Imana y'Abisirayeli, ongera ubike bageze imbere ya cakiyaga batabona iyo bazabukana, ariko Imana ivuze ijambo hama ikiyaga gitanga ibarabara. Naho ndadekara ngo Imana wizera itanga ibarabara muri byo bazurimo mu izina Yesu. Arriba sotoya zamuri biganza bye kugira ngo ndagusengera Imana aho uri hose, ukabugwaye ndagusengera, ahanyene kwiyi TV nyene ndagusengera kandi urakira. Imbaraga z'Imana zigera hose, ikiganza cy'Imana kigera hose. Nimba wumva ugwaye kurankurikirana, ikiganza cyaho nyene babara, hama ndagusengera mu izina rya Yesu. Arriba bade kosare data mu izina rya Yesu. Ndagushimiye kandi cyane uyu muntu ari karankurikirana ahereye hose. Nimba afite ikibazo cy'ubuzima bw'impemo, ndadekaye ngo yakire gutahura, yakira ubwenge bwawe, amatawuri ijambo ryawe agene uko ijambo ryawe rivuga. Uyu nawe yafashe ababara, nawe ndamusengeye kira mu izina rya Yesu. Wa mpemu y'ingwara iruka mu izina rya Yesu, wari umwijima soka mu izina rya Yesu. Uyu muntu ndamusengeye asipataya, nimba uri ku musego ndagusengeye haguruka mu izina rya Yesu. Umwami yazuye abapfuye, uwo mwami imbaraga ziwe ndazatuye ubabara mu izina rya Yesu. Wafise ikibazo cy'ubukene, nawe ndagusengeye kugira ngo ako gasuzuguro kakuve ko mu izina rya Yesu. Arriba bade kosoteya rakata kapata, ndadeka imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Nimba ari kansere, nimba ari tifoide, nimba ari malaria itandukanye, nimba ari izindi ndwara zitandukanye, zose ndazicashe mu izina rya Yesu. Nuko mwarahezagiwe, mwakire gukira kw'Imana, hamushikaye kwizera Imana, ikiganiro mushikaye kugikurikirana. Twavuze ngo cyitwa Imana ni byose. Ndugu yangu mu Mana nta kintu na kimwe kitarimo. Nimba ufise Imana akubwiye ngo izere ngo nta kintu na kimwe udafise mu Mana. Wambaza ati pasa hari ibyo ntarabona, ni umwanya gusa, nigihe cy'umwanya ubundi kizogaragara. Nigeze kubwira umuntu umwe ati ndugu yangu woshaka kumbona ngiye gutera ibigori, hama kambwiye ati wangu ibyo bigori ugiye kubita. Naje hobwiye ati ico ngiye gukora burya ntacuzi, hama ibyo bigori nkabitera ukabona menga ndabifuriye. Muga ikindi gihe ugasanga byazamutse, ugasanga byazamuye amababi, ugasanga byazanye ibintu bita amasage, ugasanga byahetse, ugasanga byamye, ikiri ugasanga byamaze kwera bimeze neza. Hama ngafungura ngahana abandi bakarya. Nawe uri kurumviriza ino jambo, nawe uri ko wizera ino jambo, iyi ni imbuto itabora, nibakurindire gusa we komeza uryakire hamugizere. Babandi bavuga ngo ntirikora, mugabo nawe babwiye ati mundindire. Data arashimagizwa ni mwama cyane, muri umugisha cyane. Ugize ikibazo ubaze muri komantere, muri umugisha gose mwarahezagiwe.